Yes, hello guys, what's up? Murameze neza, jemeze fresh ni wa musore wanyu muhungu wanyu Fulgence Mika canke munyite Fulgence nganje whatever all of that are my names. Hose nshobora kwitaba ibintu bikabandanya bigenda neza. Ese mumeze neza hiwanyu? Are you okay? So let's go. Ntabarandiriye rero uyu munsi ni nkuri ishushe cyane kuri Mr. Kigingi comedian, umukomedie canke umuntu akora ibintu byo gutwenza cyangwa umuntu atera inkuru zitwenza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Dufise abikora neza fresh zaidi hata ya wengine tutabeshanye. Kigingi numwe mu bakomedie igihugu cy'u Burundi gifise kandi abikora neza cyane, anatunganya imigambi yiwe ku rwego mpuzamakungu aho ibintu bimeze fresh. So muravyibuka Kigingi ubuherutse nimba ntihenze kama hari mu kwa kane yagiye mu Bubirigi, ejo bundi aheruka muri Sweden, ubu naho ejo bundi kandi hirya yejo ku itariki 8 mu Bufaransa, ubu naho Kigingi muri Canada. Guys, ibyo bintu muravyumva. So imbere ya byose, don't forget to click on subscribe button kugira ngo dukomeze kubana gatanu kwigenzi kako, kanda like and sharing, utangize inshuti zawe kugira ngo ibintu bikomeze kuba amavuta, dukomeze kubana neza, maze usige cyumviro cyawe muri comment kugira ngo ibintu bimere fresh. Umbwire cya kintu ushaka, umbwire ya nkuru ushaka ndayikuzanira, nimba ari cegeranyo canke amakuru y'ibyamamare cyangwa cyose uzi ku isi, nshobora kugenda nkakora ku buhinga ngurukana bumenye nkashakisha ibishoboka, maze nkagukubita inkuru itomo imeze fresh nkuko wumva n'izindi ziba zimeze neza. So tutarandiriye rero, reka tuje kuri Mr. Kigingi rero nyuma yo kugenda mu Bubirigi byamugururiye amahigwe akomeye cyane, aho ubona ko ibiteramo hanze muri iyi minsi biriko biragenda neza. Aba diaspora bariko baramwishimira cyane, bakomeza kumutuma ko hirya no hino mu bihugu bitandukanye bibamwe abarundi hirya no hino ku isi. Ariko icyo no kwibutsa nuko ahantu hose Mr. Kigingi aza gukorera ibiteramo ntihaba hari abarundi gusa, haba hari abarundi, abanyarwanda ndetse n'abandi benshi bumva igifaransa n'ikirundi cyangwa ikinyarwanda kimwe muri ibyo. Whatever uko biri kose rero, Mr. Kigingi inyuma y'ibiteramo yakoreye ku mugabane wa Buraya hariya aye nibyo nakubwiye, Belgique, Sweden ndetse na France, hariya aye mu gisagara cya Toulouse, Paris hamwe n'ahandi, ngo agiye gushika no ku mugabane wa Amerika ya ruguru neza na neza mu gihugu cya Canada. Abantu bari hariya Quebec mu rindiri canke mu mwitege Kigingi mu misi azoba yabashwayemwo ndetse nejo bundi sikera. Amakuru dukesha urubuga rw'uyo rwa Instagram canke urubuga rwa Boris Evrard asanzwe ari umwe mu baba hariya aye canke mu bahamagara baririmbyi muri ico gihugu, ngo agiye no kwerekeza muri ico gihugu, naho ariwe Mr. Kigingi ndi kuvuga. Ivyo Boris akaba abishikirije inyuma yaho yerekaniye ku rubuga rwa Instagram nyene inama yariko arakorana na bamwe mu bo bafatanije gukora ico gikorwa, aho yamenyesheje ko hari iyindi migambi iri ku meza bariko bagenda batunganya nkuko bisanzwe. Boris rero n'umugwi bakorana bakaba aribo baheruka guhamagara abaririmbyi b'abanyarwanda baheruka gukora cyangwa gukorera ibiteramo bitandukanye muri ico gihugu ca Canada. Kigingi rero akaba muri kino gihe akibarizwa hariya aye mu gihugu cy'Ubufaransa, aho naho kandi igiteramo ciwe cyakozwe ku itariki 8 z'ukwezi nyene kw'icumi cyangwa ukwezi kwa gitugutu, hariya aye mu gisagara cya Paris ndetse na Toulouse. Muri Toulouse naho ni kutigenekerezo mu mengo rya 15 sorry, ibintu nekazo bimeze fresh. Kigingi akomeza kubyifatamwo neza cyane. Ndabibutse rero yuko Mr. Kigingi ibiteramo agenda akora ari byo bigenda bimwugururira imiryango bivanye n'ukuntu yitwara neza, kuko turabiza abantu benshi iyo bagiye bagashika hanze monamire tour oyaye ntubabaze bahita babivamwe bagaca bihererayo. Ariko Mr. Kigingi yubatse icizere n'ibya bindi namambwira abantu, iyo ukeneye kugira success mu buzima cyangwa kugira success irifo kubaka icizere, ugakorana n'abantu neza, ukaba umukozi mwiza cyangwa ukaba wa wundi adashobora gutanga amasezerano cyangwa
canke ngo atakariza abantu icizere. Impanuro nawe ikuriki gishobora kugufasha. So amakuru nindabahaye muri aka kanya nkuko ndabashikiriza breaking news at every time. Video ndaza uploadinga umwanya ku mwanya bivanye n'inkuru aho ndayikoreye. So big up sana, ndabashimire cyane mwe twabanye, mukomeze kubana nanje canke na Anza Media wherever you are kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza 100%. Reka rero ngeze ngaha turindire uko bizogenda. Ndabibutse ko Kigingi Fulgence hariya aye mu gihugu cy'Ubufaransa a Toulouse azoba ari kara performinga, naho tutashoboye kuronka videos za bimwe mu biteramo yakoreye haba Sweden canke i Paris. Don't worry, turiko turavyiruka mugira ngo dushobore kubahereza ukuntu show ziba zimeze hariya aye ku mugabane wa Buraya, uko Mr Kigingi akomeza kuvyitwaramwo hariya aye. Ariko ndabutse ko video Kigingi kara performinga muri Sweden irahari kuri YouTube. Ushobora gushika kuri YouTube channel y'umu type yitwa The Prince Buda, ariyo The Prince TV, ukaraba uko byari vyifashe muri Sweden. Ariko iyo muri France i Paris ntiraboneka for sure, nanje nakomeze kuyishakisha sindayibona. So guys, ndabashimire cyane, twabanye neza. Big up sana, mukomeze mukomere, ndetse mukomeze gusangiza n'inshuti zanyu ivyo ndabashikiriza umunsi ku yundi. Bona ko bari ibintu bimeze neza cyane. Mwibuke kandi gukanda subscribe mwe mutarabikora kabisa kugira ngo mukomeze kudushigikira. Musangize inshuti zanyu, like, comment. Guys, biba bikenewe cyane kugira ngo dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako. Keep up the good faith in us kuko tugiye kuza tubashikiriza amakuru ameze neza umunsi ku yundi. Ciao ciao, mwakoze. God bless you. Imana ibahezagire.